ndamutsa buri muntu wese yashoboye guheba ivyiwe agatumanya wiwe akaza kudushigikira kuri runo rubuga rwacu rwa Sten TV Worldwide, na cyane mu gukurikirana ibikorwa tugenda tubakishiriza ko umunsi ku munsi, umwanya ku mwanya, amakuru agiye atandukanye ya cyane yo muri entertainment yacu ya 257 Buja Flavor. Uyu munsi rero sinje kubarambira, ahubwo nje kubutsa yuko umugwi Love Music igihe kirekire cyari giheze tutariko turawumva, na cyane mu kudusorera ibikorwa bigiye bitandukanye byinshi twakunze nk'abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Uyu munsi bakaba bagerageje kudushirira habona indirimbo yabo nshasha yavuye muri Broke But Farmers EP. The EP hari EP itarashobora gusohoka, muga yamaze gutangazwa yuko vuba cyane ishobora gusohoka. Indirimbo ya mbere mu ndirimbo bashoboye gutangaza yuko zizoshobora kuboneka muri iyo EP ikaba yamaze gusohoka, akaba ari yonje kugira rishobore kuyaga ko vyinshi. Ni indirimbo yasohotse ku izina rya KILOMETER. Hari indirimbo novuga neza ko yasohotse audio, mugabo ikaba yatangaje benshi na cyane mu bikorwa We Love Music yari isanzwe imaze iminsi ikora mu gusohora ama video menshi, ariko uyu munsi ni indirimbo yashoboye gusohoka kome audio gusa. Naho nyine ikindi kintu cyagiye gutangaza benshi, ikaba yasohokeye ku rubuga benshi tutari tumenyereye, tukabona ari urubuga rushasha rwahindutse n'izina, mbese akaba ari We Love Music inyuma ya We Love Music. Murumva neza yuko hari ikintu kidajanye imbere yaho twari dusanzwe tubamenyereye kuri Love Music. Uno munsi bakaba baje nka We Love Music. Novuga neza ku batabitahura, kari changamoto ihari yoba yarahabaye hagati ya We Love Music y'umugwi We Love Music na management yiwe DB Music isanzwe irongowe na Don Bright, asanzwe akorera umuziki wiwe hanze y'igihugu, mugabo akaba ari umuririmbyi w'umurundi, akaba ari warasanzwe ashigikiye abo basore ba We Love Music mu bikorwa byabo bari basanzwe bakora imisi yose. Nkabibutsa neza yuko kandi ku munsi wa hirya yejo, ku munsi wa kane, batumiwe mu rubanza, bashoboye gutumwa ko mu rubanza rw'imburano We Love Music na management yiwe, aho bibonekana neza yuko hatari gucana uwaka, hatari novuga ko hari ikintu kanaka batariko barahuriza ko. Ubu bakaba bigejeje mu bucamanza, mu butungane. Ivyo bapfanda bibutsa neza yuko tuzoshobora kuhashika kuri uwo munsi wa kane kugira dushobore kubaronkera news zuko bizoba biriko biragenda muri urwo rubanza, na cyane yuko rwatwawe ku rwego rwo hejuru, urubanza rw'uwo mugwi Love Music na Don Bright ku rwego rwo hejuru arigo ruzoshobora kubacira urwo rubanza, arigo ruzoshobora kubumviriza, aho kenshi twe tumenyereye imanza zica mu gipolisi, mugahoho rwagiye transit muri mu bacamanza. Tukaba tutazi impamvu yashoboye gutuma urwo rubanza rugira ko transit hiyo, mugabo tukaba tubigije yuko umunsi n'umunsi ku munsi wa kane muzogumane natwe, tuzoshobora kuhabashikira tubabera ijisho, hama tubashikirize amakuru azoba yavuye muri urwo rubanza uko bizoba byagenze. Nizera neza yuko kuri Sten TV Worldwide muzoshobora kubironka ikibiriraho. Gumana natwe, utarakora subscribe uyikore, hama ndakwibutsa neza we utarakora subscribe kuri iyo chaîne nshasha ya We Love Music, wosimbirayo ukandika We Love Music KILOMETER, hama ugakora subscribe no gukora partage nyinshi kugira abakunzi babo babona urubuga rushasha iyo team igiye gukoresha, na cyane mu bikorwa byabo bya misi yose. Sten presenter kuri micro, cyangwa ushatse umwite presenter Sten on the machine, akiwa ni da promise cameraman. Turabakunda cyane mwe mwese mudukunda, umaze gukora subscribe mvuga ati big up sana, nawe turayikora, you are welcome. Ibikorwa bibandanye bizivugira. Cheerio.